ni Simon Pro behind camera turi kumwe na Joshua. Uyu munsi turi ahantu habereye urubanza. Nuvuga ko ari urubanza kuko burya naho wokoranye umuryango gusa mukaryoherwa bari urubanza. Turi ahantu mu rugo rw'umutamara. Turi ahantu mu rugo rw'umutamara aho twaje kuraba igikorwa ciwe gishasha, igikorwa giteye igomwe, igikorwa kimeze neza. Muri uno mwanya rero tugira tuganire na bamwe mu bari baje muri ico gikorwa, mu bari baje kuraba ico gikorwa heruka gukora, batubwire uko bakibonye, batubwire ivyo bafashije muri ico gikorwa, batubwire byinshi muri ivyo nabicishije amasiko. Turi ku rugo rwa Abel Ndowayo aho duhejeje kuraba indirimbo iryoshe cyane yitwa Uri Vyose. Ni indirimbo yakozwe mu buhinga budasanzwe, indirimbo yakoze umuhinga dasanzwe, umuhinyanyuzi wa video adasanzwe, ikaba yakozwe n'abahinyanyuzi bakora ama audio bashika kuri babiri. Akaba ari indirimbo ya gospel. Hari abantu baravuga mu Burundi nta ndirimbo za gospel zihari zikozwe ku buhinga bwa none, ariko nibaza iyi yoyo nta kanenge ifise. Ukabihinyura uciwandika muri commentaire utubwire yuko ibimvuze mbeshe. Muri no mwati tuganire na bamwe mu bari baje muri ico gikorwa, gato mumenye amaransima menshi abera mu bubare mu masale. Wewe yakoze ibintu bitandukanye n'ivya babandi bakora, yabereye mu rugo iwe, nta mahera ya sale vyamusavye ntaki. Ni mu rugo iwe. Gato tuganire n'umuntu wa mbere atubwire uko yabonye indirimbo, atubwire byinshi ku ndirimbo. Turabaramukije. Yamuneza. Murakomeye. Ego. Akazina kanyu? Nitwa Dieudonné. Dieudonné, turi ngaha mu rugo rwa Abel, twahahuriye tujeje kuraba indirimbo Uri Vyose. Ikintu wabonye kigitangaza kiri mu ndirimbo Uri Vyose ni cyahe? Nabonye indirimbo ikoze mu buhinga bwa none kandi buteye imbere. Katumenye ko indirimbo z'abanyarwanda bavuga ati bakorera mu studio ateye imbere, ariko cyo twari n'indirimbo yakorewe mu Burundi ikoze mu buryo bwa none kandi bwa kijambere, amasanamu araboneka neza. Vraiment biragaragara neza ko indirimbo ikoze mu buhinga bwa none. Hari amahoro bavuga ngo abarundi ngo indirimbo zabo ni za nta kigenda, ngo abanyarwanda baradusumbye. Kuri iyi ndirimbo babwira iki cyo muri umwanya? Ni iki babwira gitandukaniye ko n'izindi ndirimbo yarasanzwe akora canke abandi basanzwe bakora? Bakunda kubivuga, birashoka niho barahura n'abahinga bazi guhingura umuziki cyangwa bazi gukora amasanamu neza. Cyo novuga nuko uri muri rimwe byose yogerageza kurondera umuhinga nk'uyu yakoze indirimbo, barakwiye kumurondera kugira ngo ashobore kuzakora indirimbo nyinshi cyane. Akajambo kamwe ku muhinyanyuzi, ku banyanyuzi babiri ba audio bakoze audio n'uwakoze video. Barashoboye vraiment kandi babikoze neza cyane. Usanzwe uririmba? Sindi umuririmbyi ariko ndakunda gukurikirana ibikorwa byo baririmbye. Ego no sinorangiza ntashimiye umuririmbyi Abel ku gikorwa cyiza yakoze, ndetse n'abashoboye kumufasha muri no bikorwa babikoze neza. Vraiment shishikare bazoshika kure. Murakoze. Na urakoze. Merci. Turabandanya tuganira na bamwe mu bari baje muri lancement ya indirimbo Uri Vyose. Ni ibintu by'igitangaza, ibintu byabaye no munsi lancement zisigaye zibera mu rugo. Ni hatari. Ukabukene gukora lancement ntiwiri gurivuna, ni mu rugo wawe nta kibazo. Kandi je ni wantumira nzoza. Tugira tuganire n'undi muntu, we nanamubonye no muri video ngera araza kutubwira byinshi. Amahoro. Amahoro cyane. Akazina kanyu? Akazina nitwa Protais Nkuriki, ariko benshi bantazira Turakingiwe kubera hari indirimbo imwe mu ndirimbo zanje yitwa Turakingiwe bakunze bacabanyita iryo zina. Turakingiwe, reka naje mfata iryo nyene. Turakingiwe. Turakingiwe iki kwanza? Dukingiwe ibintu byose bipfa ku mwaso kugira ngo bitugwahanye, urumva ko Imana ikibidukingira. Yego. Mr. Turakingiwe. Uyu munsi twaje ku gikorwa cyo kuraba indirimbo Uri Vyose. Dushaka kutubwire, ubu usanzwe unaririmba ngira aza kutubwira byinshi. Indirimbo Urakingiwe uyivuga kiki? Indirimbo Uri Vyose. Uri Vyose nihenze. Urakingiwe izina ryawe yamaze kunjamo. Indirimbo Uri Vyose ivuga kiki? Indirimbo Uri Vyose ikintu nayivuga ko ni indirimbo nziza cyane, ni indirimbo iri ku rwego mpuzamakungu wanashima, aho twabonye umuhinyanyuzi yakoze ama audio. Twumvise ko abahinyanyuzi babiri, umwe ari mu Burundi undi mu gihugu ca Canada. Ego uravye kuntu bakoze babikoze neza, bumvirije amajwi kuntu akoze, amajwi arumvikana, muziki irumvikana, byose bimeze neza cyane. Kaje garuka ku muhinyanyuzi yakoze amasanamu Happy River Pro. Namasanamu uri kuraraba abereye ijisho, atagira gatosi kandi uri kuraraba ubona yuko yakozwe ku buhinga budasanzwe. Donc
ku rwego rwa hano mu gihugu cyacu nitwe tumenya amasanamu nk'aya mu baririmba indirimbo mpimbazamana. ego turakingi uri kuraraba wibaza ko habuze iki kugira abandi barimvye ba gospel bakora indirimbo nk'iyi canke wowe ubuze iki kugira nawe ukora indirimbo nk'iyi? Reka sinovuga abandi nanje ntibivuze ko tutabeshanye iki gihugu catwe uburyo bwinshi. Rero akeza nako karigura, reka rero aba bantu Imana iba yahezagije uburyo bakora ibintu vyiza batubera akarorero kugira ngo natwe ejo n'Imana duhezagize uburyo dushobore kubitura batwereke nihe twoca kugira ngo dushobore gukora igihugu ciza nk'iki. Urazi ko bavuze ngo inkezikera ubwo bireha. Yego ni urashegukika ubwo bireha gusa ngo kudusubiza inyuma kandi abera ariko aratudugana handi hano ugaca dusubiza inyuma. mu bisanzwe iyi ni intambwe nziza nibaza ko atamuririmbyi n'umwitobera akarorero atawo kwipfutsa gukora ibiri musi y'ibi tubonye, ahubwo umuririmbyi wese yogwana intambara kugira ngo akore ibirengeye ibi tubonye kugira ngo duteze imbere umuziki mpimbazamana mu gihugu cacu ciza c'u Burundi. Akajembo kubahinyanyuzi ba audio bamukoreye audio ucugiragira ko n'uwakoze video. Murakoze nk'uko nari nabivuze bakoze audio birumvikana wumvirije ukuntu indirimbo ikoze n'indirimbo ikoze neza cyane wanashima uri kurumviriza amajwi ukuntu bashoboye kugira mixage amajwi arasohoka neza arumvikana neza kandi na musique uravye nk'abacuraranzi bakoze ni ibintu vyumvikana cyane yuko ari abantu bari babimenyereye kandi donc bakunda kubita ngo inzobere donc bakora ico bazi bazobereye muri uwo mwuga. Ego kubakoze video nawe wewe amanota naho hatawutangije na kwijana je mpaswe kuyamuha yose ariko reka nsigaza abiri yiwanje ego kuko sino yamara yose ariko mu ijambo rimwe ni video itandukanye n'andi ma video dukunze kubona muri gospel cyane mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Turakingiwe gato abarundi barakunda gukritika indirimbo za gospel zacu nta quality zifise nta kanovera zifise ufatiye nko ku bindi bihugu. Ikintu wobwira abarundi kugira bamenye yuko kuko kirashaka kuba n'igikorwa ciza ariko ntibavyemere. Abarundi baragoye kwemera ibintu biragoye kwemera ivyo wabo. Ikintu wobwira kugira duhindura ingendo duhindura ivyiyumviro dukunda ivyo wacu dushigikira ivyo wacu twemera ivyo wacu. Ikintu cyo novuga no hamagarira abarundi cyane abarundi bari muri kino gihugu ndetse n'abarundi bari mu makungu ko nubwo buri mu mahanga wibukiye wavuye ko ari mu gihugu cakwibarutse cy'u Burundi ubonye igikorwa ciza nk'iko agishigikira n'igihe ubone igikorwa cakozwe n'umurundi icyerezo cyose ukagishigikira kuko zijya ntege uri kuramazi zotuma ejo akora ibirengeye ibi wipfuza ko akora. Rero kuba babiyumvira yuko mu Burundi atamuziki mwiza uhari mpimbazamana nibaza yuko ni imwe umurongozi wacu yivuga ati amase ya kera ntagiho mu rutare. Ivyo ni ivyumviro vya kera kuko turemera neza yuko umuziki mpimbazamana uriho ku rwego rwiza ubipinga nacara bino video ni indirimbo nziza cane iri mu bwoko donc iri mu rwego rugezweho mu rwego mpuzamakungu. Rero nibaze dukunda ivyo wacu ikintu ca mbere bakunda ibikorwa by'abarundi abarundi ubwacu dukunda ivyacu gutyo dushobore no kuca tubikundisha abandi bizotuma n'ibindi bihugu dufatira kwa karere wanashima navyo bihurumbira ibikorwa by'abarundi kuko babonye ko abarundi bari barakora ibikorwa biri ku rwego mpuzamakungu. Turi byose bibaza ko hari habuze iki kugira haboneke umuririmbyi akora indirimbo nk'iyi. Ndibaza ko ivyari bibuze bitabuze ariko koko kuba Imana iri kiratanga inyisho kuri bimwe bimwe birerekana neza ko ejo n'abandi bazoshobora gukora igikorwa ciza nk'iki kandi nawe turamuteye intega zarushirize gukora ibikorwa kumbure bisumbirije no ngaha. Icari kibuze rero nkuko mwari mumbajije iki cari kibuze imitwe ikora ikoranye nibaza ko bwa mbere aba bagiye hamwe bashira ivyiyumviro hamwe abahinyanyuzi babiri bashira imitwe hamwe. Umuhinyanyuzi wa video nawe nyaye twumvise yuko atakoze wenyene yakoranye n'uwundi barashira ivyiyumviro hamwe baravuga bati abantu bo kwambara uku vyogenda uku. Rega carabaye ikibazo muri kahise aho umuntu agombye gukora video yayihereranye ukamenga na kibare ka wenyene ariko Abel siko yabikoze yarahamagaye abantu avuga ati mpiciyumviro hano no bigenza gute. Rero imitwe ukuntu yaciye ikoranye yavuyemo ikintu ciza no hamagarira abandi barundi canke abandi baririmbyi ko iyo bagomba gukora ikintu ngo kibe ciza nibareke kuvyigunganya ngo babigira ibanga. Umwe arafite ico yoterera nibwo atoterera amafaranga iciyumviro ashobora gutera iciyumviro ati aha twakora uku gutyo ngira murabona umwimbo kucuza ari umwimbo ushimishije. Ego turakingiwe ikintu wosaba twavuze ku baririmbyi turavuga ku barorera indirimbo zacu ikindi kintu wosaba ku ruhande rwa leta yofasha iki muri gospel?
Murakoze leta ico yofasha ni ikintu kinini cyane. Ndiko ndasaba leta mbere sinumva naho nohera naho nohereza, ariko leta n'umuvyeyi wa twese, kurya leta yashize ingufu mu bisata bitandukanye biteza imbere igihugu. Turavuga inkino z'umupira w'amaguru canke amareresi kumbure n'ibindi bitandukanye. Nosaba leta umuvyeyi wacu ko yo kwiyumvira ku barimvyi baririmba indirimbo za gospel, indirimbo zihimbaza Imana. Nivyo urabona abanyamuziki bakora imiziki ya sekira barashobora kusanga ingufu zabo zashigikiwe n'amashirahamwe kanaka, kumbure na leta igashiramo n'uburyo, ariko akanakanya keza kuko leta yobona ko hari abantu bariko barahimbaza Imana muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi, igashiramo ingufu nayo igafasha kugira ngo babaririmbyi b'abarundi bashobore kugira ku yindi ntambuko. Ico twosaba leta rero mu ijambo rimwe nuko leta yoshigikira bano baririmbyi ariko barakora, na cyane cyane ndiko ndavuga mu kijanye n'uburyo, nikijanye n'ibibanza bimwe bibanza vya leta. Hari bibanza tugenda gukoramwo video ugasanga urasabwa amafaranga kumbure, ariko icari ciza nuko leta yaribona ko giye gukorera video muri ico kibanza ca leta ni umwana w'iyo leta nyene. Vyari vyiza ko iyo leta imushigikire kumuha uburenga bwo gukorera aho hantu, kumbure ikazokamisha ku munyamahanga, ariko ku Murundi urumva ko ari umwana ari muhira. Turakingiwe tugushimire cyane, twizera yuko ejo cyangwa igihe ejo tuzoza tuganire, tubwire n'ibikorwa bishasha nawe uzoba wakoze. Murakoze cyane, nanjye ndabashimiye kuduha kano kanya kugira ngo dushobore kuganira. Dushimira umushingantahe Abel yatwakiriye mu rugo iwe muri lancement officiel, kumbure mwana bivuze nanje muri rya ndirimbo naramufashije ndimwo. Ego hanyuma namwe ndabahaye ikaze igihe cyose muzonkenera. Ndafise vyinshi byo kuganira namwe, ndafise vyinshi byo kuganira n'abarundi sinzi bariko baradukurikira, ndafise vyinshi byo kuganira n'abanyamahanga wanashima, kugira ngo dukundishe abarundi ivyo wacu, kandi n'abanyamahanga nabo bakunde ibikorwa vy'abarundi. Ukuduhurumbira ivy'abanyamahanga, ndazi neza ko uyu mwaka utazorangira abanyamahanga isinzi batriko barahurumbira ibikorwa vy'abarundi. Murakoze cyane. Gace kane nibagiye, turakinga asanzwe ari umujournaliste cyane, hari akantu twumvise mu kanya ariko radutiramisha sinzi. Murakoze, turakingiwe n'umujournaliste mugata afise radio yakora ko umbi radio ntiraboneka, ariko ndizeye ko vuba Imana izokugurira imiryango radio ikaboneka ko muri na televiziyo kuyo mparo ndayifise. N'ivyigwa narabikoze wanashima bijanye no kumenyekanisha makuru, ariko cyane cyane ingufu zanje nazishize mu gisata cyo kumenyekanisha umuziki ndundi, nanje kuko nivyo ndimwo. Nizere yuko tuzose tuganire, tubwire cyane kuri iyo mpano yo kumenyesha makuru. Murahawe ikaze cyane, ndaze tuzoganira ibitare bike kandi abantu isinzi bazofashwa, ivyo ndavyizeye, kandi namwe murakoze kutwemerera. Burya namwe ndaze ko imyanya atari kirenga kuba mwemera mukitanga, namwe muri bantu twovuga bashigikiye cyane umuziki mpimbaza Imana mu Burundi. Namwe ntitwogera tutabasubiye umugisha, Imana ibahezagire. Yego murakoze, namwe Imana ibahezagire. Amen, amen, murakoze.